sumutambukanyi wiwe naravye nabi amaso ariko arakura Arine bambe Jose wirabuye ryari uriya nari nise umutambukanyi wiwe n'umutambukanyi w'Igitega aca abanza ave hasi kubera akurikire wa wundi yaraje guhaguruka amen turabakiriye twakire kandi rero umwungere w'ishengero ry'umwungere mwiza imuramvya uve hasi kwawe wow amashi menshi ku Mana yacu turacarindiriye abandi kandi nivyo hariho abandi bakiriko baraza ariko kandi muri uwo mwanya nyene wo kwakirana numva bise umunezero wo kwakira abantu babanye natwe n'ubu bakiri kumwe natwe mpere kuri Madame Eveline Inamahoro umurongozi Ngozi amen kaze cyane Imana ibahezagirane natwe nabonye harimwe abandi no hava nzindwa bo babarimo hariya bahoze hano mw'ishengero ry'Ingozi ngongira nakire abakunzi bacu batari nabo mw'ishengero ry'Ingozi mugabo baje bavuye kure kubera baje hano nyakubahwa Jean-Marie wonyemera ukava hasi gayemo nishe Yesu ashimwe cyane numva umenga twari kubaha mikro bose bakavuga turabakiriye Java ibujumbura aje kudushigikira no kunezeranwa natwe yarabanye natwe gato ariko ari bujumbura ari murindi shengero turakwakiriye mu izina rya Yesu amen karibu nagira nakire rero abandi babaye hano baraho ni benshi mugabo bashobora kuba batarashika bose baje kubana natwe ubu ntibaba hano nga mwaje kubana natwe uko mwahoranye natwe nga mutwigorera iyo muri muve hasi kandi mudugije n'ibiganza hejuru kubw'icubahiro c'Imana haleluya 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 turabakire mu izina rya Yesu Kristo Imana ibahezagirane natwe amen Yesu ashimwe ndashobora kuba hari abo ntibutse ubunyene ariko nagira nce ndeka abasigaye twakira umuntu mengana umushikiranganje w'intwaro yo hagati muri Bomberge mu gihugu gusa nuko acafatanya na relations extérieures urumva arakaza ukuntu nk'ubaha Pasteur Sengiyumva Jean Pierre tubasabe mushike hano muce mudufasha ibikurikira kubera intwaro yo hagati mu gihugu muri Bomberge nimwe muyifise mu ntoki Hallelujah Hallelujah Imana ishimwe cyane musangwe isabukuru nziza mwese mu izina rya Yesu Kristo arakoze cyane pastor andugije amapete menshi andamushimiye n'umunezero mwinshi gusangira namwe ibi bihe by'umunezero hanyuma umuntu yo kwirinda kugira ibishika byinshi naho kubigira navyo nyene byari byiza birateye igomwe biranezereye cyane rero nkuko yabinsabye jewe nje guterera agacumu k'ubumwe mu kwakira delegation yaje iva mu ishengero ry'umwungere mwiza ibujumbura izanywe na bino birori byo mu ishengero ry'umwungere mwiza ry'Ingozi Imana ishimwe cyane
niyumvira yuko igihe c'ibirori nk'iki ari igihe byari ngombwa yuko haza abakwiye kuza nyene, hadakwiye kuza bica byumvikana. Hari igihe c'intumwa, hari n'igihe c'abazituma. Rero turi kumwe na Son Excellence l'évêque de la communauté des églises du Bon Berger. Niwe nkuko pastor yatanguye bivuga, Pasteur Patrick ndaza kumubabwira, niwe Imana yavuganye nawe ubwa mbere ishengero ry'umwungere mwiza ritarabaho, hanyuma imubwira ibihe n'ingene bikwiye kuzogenda kugira ngo no ishengero ry'umwungere mwiza rize rivuke, hanyuma kumvira Imana kwiwe niko kwatumye uno munsi dushobora kuba dukoraniye hano dufise izina twitwa ngo ishengero ry'umwungere mwiza. Nta majambo menshi ndi buvuge kuko uno munsi ijambo giramvuye aza kuri bishikiririza, ariko nagomba ndamusabe ndabagore nyakubahwa Bishop mu vyaguruke muramutse ishengero, hanyuma muraza kuronka umwanya uhwanye n'ijambo muramutse mwazaniye ishengero ry'umwungere mwiza ry'Ingozi muri kino gihe cyo guhimbaza isabukuru y'imyaka 20 rimaze rivutse. Murakoze cyane. Yazananye kandi na delegation itari ntoya, ujya yatwakiriye amazina yiwe yitwa Pasteur Patrick, ariko niwe secrétaire général wa communauté des églises du Bon Berger au Burundi. Nawe tumusabe avyaguruke aramutse ishengero. Turi kumwe kandi na Pasteur Gagarine Ntunzwe n'Imana, nawe ni umuzezi wa shengero, ni imfura mu mfura z'ishengero ry'umwungere mwiza, ari mu bantu baserutse ubwa mbere gufasha Bishop ishengero rigitangura rikiri ibuziba. Nawe twagomba tumusabe avyaguruke, n'umufasoni wiwe ari hano, tubasabe bavyaguruke baramutse ishengero mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Turi kumwe kandi na Pasteur Christine Niyonkuru, nawe nyene ni umwungere mu ishengero ry'umwungere mwiza i Bujumbura, nawe nyene ari mu mfura, hanyuma kandi ari kumwe n'umushinga ntahe wiwe Diacre George Rukere, tumusabe nabo bavyaguruke baramutse ishengero. Turi kumwe kandi na Diacre George Bashingwa n'ubusa, nawe nyene n'umukozi w'Imana mu ishengero ry'umwungere mwiza, nawe nyene tumusabe avyaguruke abaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Hari yindi ekipe nini cyane y'abandi baticaye hariya, kuko baje gushigikira mu bikorwa bindi, mu bikorwa byose byariko birakogwa hano mu nteguro za runo rubanza. Nabo nyene ndabazi ko banyumva bose, aho muri mwese ni mu vyaguruke muramutse ishengero mu izina rya Yesu Kristo. Bamwe bari nyuma hariya, abandi bari hano, abandi ngabariya banyuragirana aho hose. Turabahezagiye mu izina rya Yesu Kristo, umwe wese ahari. Imana ibahezagiye cyane, turabifurije umunsi mukuru mwiza,
n'ibirori vyiza vy'isabukuru y'imyaka 20. Yesu abahezagiye cyane. Haleluya. Turakiranye twese mu izina rimwe rya Yesu Kristo. Amen. Mana ishimwe. Kubera ibyo hano mu rugo usanga nyene hariho uwo babibaza, nagira ngo abantu bo ngaha nibabona umushitsi ahagaze baze guhaguruka bamuha ikibanza yicara. Mu rukundo rwa rundi rwadukiza no mu kubaha abashitsi, erega n'ubuntu wagendewe, nuko ako karagaciyemo. Imana ishimwe. Numva umenga rero twobabwira gatoya mu majambo make cyane, kubera turaza kuronka undi mwanya tuvuge menshi. Yesu ashimwe. Turi mu munsi mukuru umara iminsi 4. Uyu munsi genekerezo rya 29 ni umunsi ishengero ry'umwungere mwiza Ingozi ryatanguriyeko. Haciye imyaka 20. Ivyo rero turabishimira Imana, ariko tubishimira Imana birushirije kuko twatewe intege n'Imana ngo tugire umunsi mukuru nk'uyu. Imana ishimwe. Ibi bikorane byose bifise ijambo ry'umutwe rivuga ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Kukaba nkako muri iyo myaka yose hagiye haba bene ivyo vy'ibidashobokera abantu, ariko Imana yoyo bikayishobokera. Ni inkuru nziza ikomeye. Ndagomba kurisoma gatoya muri Luka 18:27. Abafise amabiriya yabo turashobora gusomera hamwe duhereye ku 26. Abavyumvise baravuga bati, none rero ninde ashobora gukizwa? Maze arababwira ati, ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Wari umunsi w'ikibazo, intumwa zari kumwe na Yesu Kristo zumvise ibijanye no gukizwa yuko bigoye. Mbere ngo umutunzi, kandi bavuze umutunzi ni ufise icari cyo cyose akwiye guheba kugira ngo aronke ubwami bw'Imana, ngo biramugoye gose kwinjira mu bwami bw'Imana gusumba kwinjiza ingamiya mu zuru ry'urushinge. Nuwese afise ivyo amaseko aziritse ku mutima, biramugoye kwinjira mu bwami bw'Imana gusumba yuko ingamiya yinjira mu zuru ry'urushinge. Baca barabaza Yesu bati, namba bimeze gutyo, none ninde ashobora gukizwa? Yesu arababwira ati, ibidashobokeye abantu bishobokera Imana. Harimo inyishu ivuga ngo ego muramubuze nta numwe bishoboka ko akizwa, mugabo ivyo mudashobora Imana ica inzira kugira ngo bishoboke. Abatari gukizwa tugakizwa. Umuntu wese yarengutse kugakiza neza azokubwira ko ivyo bintu atopfa vyirasi, azokubwira ko ivyo bintu n'igitangaza kuri we.
ego kwinjira muri bombeje biroroshe mugabo kwinjira muri Yesu nawe akinjira muri wewe ufatiye ku ntege nke n'akameremere byacu ntibikunda ariko ivyo bitashoboka Imana yarabikoze shengero ry'umwungere mwiza umuntu umwe yaraje hano Ngozi nari nifuza kumubona ngira ngo ashobora kuboneka vuba umuntu umwe yaraje hano Ngozi aza yamize iyo mbuto nziza yo gukira yanduza abandi bakeya gikorane ca mbere cugurura bari abantu ngo 19 harimwo abana ngo 6 murumva ko nze ndashira ko ngo hari muri 2004 jewe naje muri 2005 ariko uwo umwe yatangurijwe ico gikorwa c'Imana muri ico Imana yakoze niho havuyemwo ibi muri ko murabona kuko ibidashobokera abantu uwo muntu ntiyaharagamye yari yazanywe n'akazi yongera twagwa n'akazi ariko imbuto y'ubutumwa bwiza y'Imana ishobora byose ikisigara irikorera Imana ikomerwa amashi cyane umuntu avyiyumviriye arashobora kumva icari cyo potentialité iri mu muntu afise agakiza potentialité iri mu ijambo ry'Imana harimwo ububasha budasanzwe bushobora kwandukira benshi bagatabagwa igituma tuza tukagaruka si kubera tuhakubitirwa ahubwo no kubera tuhakirira izo twakubiswe Imana ivugirizwe impundu igituma tunezerwa gutumirira abandi kuhaza sukubera tubanka ahubwo nuko urukundo rw'Imana rwadukijwe urwanko twahoranye ubu rero twumva ugutabagwa twaronse n'abandi bakuye kukuronka Imana ikomerwa amashi cyane nko mwavyumvise niko biri iyo mbuto ikomoka muri Yesu Kristo kandi niwe yari yaravuze ngo nuko nimugende mukwira amahanga yose amen mbaye uri hano biratangaje abantu batagira ubwato ntibagire ikinga ntibagire indege ntibagire iki ukababwira ko bakwira amahanga yose nuko Yesu yarazi ko mu butumwa bwiza n'indege zoboneka n'ubwato bwoboneka n'amakinga yoboneka ariko habe hari iyo nzara n'inyota yo kubona abantu bakize gehinomu bakazobona ubugingo budashira duhe Imana icubahiro sivyo Imana irakundana Imana irakundana narabibonye Imana irakundana Imana irakundana narabibonye Imana irakundana narabibonye Amen. Ngira mbanze subiza ijambo MC wacu uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Atubandanize na program. Jewe nariko ndabakira kandi nashaka kubabwira ngo urubanza dufise n'urwo. Hallelujah. Imana imuhezagire cyane pasteur reka nkuko twabivuze mu nteguro yuno mugoroba duhe ikaze nyakubahwa aze yaje aserukira buramatari yafatiriwe n'ayandi mabanga mudukundire mu vyaguruke mutere intambuko muze hano Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane bwa mbere nobanza ko baramusa mwese haleluya Imana ishimwe cyane natwebwe dusangiye umunezero namwe kuri uyu mugoroba rero banyakubahwa mwongere w'ishengero ry'umwongere mwiza ku rwego rw'igihugu banyakubahwa mwongere cyane mwongere w'ishengero ry'umwongere mwiza ngaho Ngozi
n'abandi bungere mwese Gitega, Muramvya, Muyinga na Rukeco n'abandi mwese mu izina ry'Umwami Yesu Kristo ndabahaye mwiriwe. Imana ibahezagire cyane. Nanje rero ku izina rya Buramatari y'Intanze ya Ngozi uko babivuze no ku izina ryanje nyene abatambyi baneza barakurikirana. Nshimire umwungere abanje kutwakira muri kino kibanza ku izina ry'ishengero. Nanje munyemerere rero ku izina rya Buramatari y'Intara nziza ya Ngozi no ku izina ryanje nyene mbanze ndabaha ikaze muri iyi ntara nziza. Kaze muri Sanze. Kaze muri Sanze murangize ya Ngozi ni intara itekanye irimo akayaga keza abashitse kare ndibaza ko bamaze kukumva. Umwanya wose rero muza kumara muri iyi ntara muze kugubwa neza muhakura imihezagiro itari mike. Kaze muri Sanze. Ubugira kabiri ikindi nobanza kuvuga bumvise ko naje nserukira Buramatari ubumenga naje mu birori ariko nanje naje kwakira imihezagiro nk'abandi bose bashitse ngaha. Sinaje nk'intumwa gusa ariko nanje ndakeneye yuko imihezagiro iza gutangirwa ngaha nanje noyitahanako. Ubugira kabiri ceshimira cyane umwungere w'ishengero ry'umwungere mwiza ngaha Ngozi yiyumvira igikorwa citeka nk'iki. Ni igikorwa gitera iteka ishengero ariko kiratera iteka n'intara yacu. Kiratera iteka intara yacu. Natwe intara turimwo iyo turiko turabona abantu bava mu mihingo hirya no hino bazanywe n'umunezero baje gushimira Imana, natwe mu ntwaro turavyishimira cyane. Mumfashe dukomera amashi abatewe kino gikorwa. Kuko biba vyerekana neza yuko intara itekanye kandi barabivuga no mu Kirundi urugo n'urugenda abantu. Aha tugiye tukaguma ngaha turi abanyengozi gusa nta munezero tworonka. Turashimira rero abiyumvira ibikorwa nk'ibi bituma abandi bava hirya no hino bakaza kugira ibihe vyiza mu ntara nziza ya Ngozi. Mufashe kandi tumwongera yandi mashi. Ubugira gatatu sinza kurandira no gucagagura kugira ngo tuze kugenda kugwanyiriza no shimihezagiro tuza kuronka. Turabakeje cyane ni kubakeza ku myaka 200 mumaze muriko murabohora imitima y'abanyengozi n'abandi bose. Imyaka 200 mumaze muriko muravuga ubutumwa bwiza naho nyene turabakeje cyane gose. Isabukuru nziza, joyeux anniversaire n'ibindi byinshi cyane mumfasha tubakomera amashi. Ubugira kane kandi cenge ndashimba nkenguruka ukubana neza no gushigikirana kuri hagati y'amashengero ngaha mu ntara ya Ngozi na cane cane ishengero ry'umwungere mwiza. Turashima cyane ukuntu dushigikirana, turashima cyane ukuntu dusangira ibikorwa. Ikibagoye baraduhamagara kandi ndazi ko kenshi tubitabiye bitushobokeye. Natwe iyo tubakeneye turabahamagara kandi baratwitaba. Turashimye cyane icese imbere y'ishengero ry'abantu kw'intwaro mu ntanze ya Ngozi ishima ugushigikirana no gukorera hamwe mu mashengero no mu ntwaro yo mu ngahe ntara ya Ngozi. Kubera nzi yuko benshi bari ngaha bafise igishika cici c'amajambo meza y'Imana n'imihezagiro baza guhabwa n'aba bakozi b'Imana baje hirya no hino mu nyemerere ngeze ngaha. Ariko ndabamenyesha ko nezerewe cyane no kubona abantu bambaye ibintu vyera banezerewe bahimbawe bari mu ntara nziza ya Ngozi. Muze rero kugubwa neza. Nababwiye yuko amahoro n'umutekano birasasagaye. Uno munsi turatamba ngaha. Izo mpunzu zera ntimuzirabire nizashaje tuzozimesa ariko dutambe dushimira Imana dutuma agatumbi dushimira Imana ku byiza Imana yadukoreye. Niharambe rero ishengero ry'umwungere mwiza, niharambe abakristo baryo, twebwe twese dusangira imihezagiro kuri mugoroba. Murakoze, Imana ibahezagire. Reka dushime Imana, tumwongera amashi dushima Imana yacu. Kumva amajambo nkaya y'abaturongoye
bashima imana ukumva imigenderanire ni myiza ukumva dushima imana ko nabo batuma dushobora gukorana dutekanye tukagira veye tugasenga tukavuga ubutumwa bwiza tukaririmbira imana nuko bari ku kivi nabo nyene nivyo imana yabajeje nukuri imana namwe ibahezagire ibagiriye neza cyane iyo migisha ibe kuri twese ihereye hano n'abene gihugu bose muri intara nukuri imana ibagiriye neza mu mirimo yanyu ya misi yose mu miryango yanyu ariko kandi mu ntara turimo nziza ya Ngozi kuko natwe turabishima umutekano turawumva iyaba udahari ibintu byakunda ko bikunda imana ibahezagire cyane isabukuru nziza reka muri uko guhimbaza isabukuru duhe akanya abatambira imana mu buryo bwa danse moderne baze nabo nyine baze bashima imana mu gutamba batarika natwe tunezererwe ingabire iri muri bo kuko navyo birahari kugira ngo bishime imana bitazira imana yacu nibaheza ca tufata uwundi mwanya mwiza abaririmbyi baca baza hano baturongore dushikanira imana hanyuma ibindi turababwira uko twagiye turabamenyesha imana ibahezagire cyane
mwiza ni w'amahanga yacunguriwe igorogota waba n'iminyago wironkeye mu maraso yawe. ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Ibyo benshi birukira ibibatuma bakira biroroshye cyane no kuzimira cyane yo kugeza wemeye ko Yesu aba ari we akumurikira akaguha ubuzima
koko ubuzima bwawe impano ubwayo niyo nyine ari inkomoko yabwo kuko byose bikorekeye nibyo w'amahoro uri kure y'isoko bisaba kwamiza ko bisi yose ko muri voma ko kubera ko n'abarinyoye ko birazi ko bama batotahaye bari ku isoko ariryo ku isoko sifise ubwoba bw'icumbubatse ni ku isoko ry'ubuzima sino kwiganyira datuje nguwe neza niwe mfise niwe ndirimbo ndirimba ndandekura from January to December niwe mfise niwe ndirimbo ndirimba nuziranguhemuka Kristo niwe soko ry'ubuzima zowe zowe iryo soko ntirikama zowe zowe itema mu buzima isoko idakama idubiza mu buzima ntirikama isoko idakama ni Kristo ni Kristo soko idakama idubiza mu buzima ntirikama soko idakama ni Kristo ni Kristo abandi barwayi
Oh, reka dukomere amashi menshi kandi cyane cyane ababonye ko Yesu ashoboye mu buzima bwabo akagukura hahandi akagushayura uno munsi ukabugenda wemye. Imana yacu yabwa icubahiro. Haleluya. Reka abaririmbyi baze baturongore baririmbira Imana natwe dushikanira Imana mu munezero ribe nk'ishikanwa gishimwe umwe wese yajazanye avuga ati Yesu urashoboye, tubinezererwe. Imana ibahezagire cyane. Hallelujah. 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 Yesu wacu arasho. Tuvugire rimwe ati Yesu arashoboye. Rimwe kabiri gatatu. Tumukomera abashini impundu wa Yesu wacu ashoboye. Hallelujah. Tugiye gushikanira Imana. Sinzi urutonde barabikora nyene uko babiteguye ariko tugiye kuririmba indirimbo ivuga ati ni nasiri na Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu tumaze imyaka 20 yose n'indi tuzoyimara kubera ni nasiri na Yesu, dufitanye ibanga na Yesu. Haleluya. Abafitanye ibanga na Yesu. Haleluya. Oya mbega bariho hano abafitanye ibanga na Yesu. Haleluya. Tumugirize impundu nyinshi wa Yesu wacu. Abo bikundiye bohaguruka tukayiririmbana. Haleluya. Ndashikandira Imana bariko baratembereza duseke. Yesu abahezagire. Amashi yacu twese. Amashi yacu. Ego abafitanye ibanga na Yesu n'amashi yacu. Ego inanga y'imirya 10. Amashi yacu. Ninasiri naye Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani naye riki yanifanya niwe jasiri yaniburudisha nikilukaluka osana amen. Yaniburudisha nikilukaluka nikimba osana amen. Ninasiri na Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo riki yanifanya niwe jasiri yaniburudisha nikilukaluka osana amen. Yaniburudisha nikilukaluka nikimba osana amen.
urafitanye iryo banga na Yesu urashobora kubivuga wibuja ibiganza byacu hejuru yani buru this yani buru oh yani buru this ibiganza byacu hejuru ishengero inasiri yani panya iwe nasiri kwa marina yodiki yani panya iwe nasiri yani buru nitani nikirukaruka osana
Haleluya. Turaguha icubahiro mwami, tugusubije icubahiro cyose. Uri umwami uganje byose, ugira neza ugaca bukira, wabaye Imana hagati mu bihe. Tugusubije icubahiro. Oh haleluya. Uno munsi mwami turubasha izina ryawe, turavuze ngo uri w'igikundiro, watugiriye neza natwe turanezerewe. Tugushikaniye mwami amashikanwa n'imitima igukunze kandi kubasha. Reka umugisha wawe mwami ube ku muntu wese yagushikaniye. Twabonye kugira neza muri wewe, twabonye mwami ubwizigirwa bwinshi muri wewe. N'ubu tuzohora tugushima turirimbira izina ryawe. Cyo gituma tugusubije icubahiro cyose mwami, tuvuga ngo uri Imana yacu. Wakira ishimwe, umugisha wawe kwishengero ryawe. Tunezerewe izina ryawe, tunezerewe ibyo ukora. Ubwami ni ubwawe, inganji ni iyawe, icubahiro ni icawe. Natwe amahoro, umunezero no kururanirwa bikomeza kuba ibyacu, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Yesu abahezagire cyane, mubyagire, Imana ibahezagire cyane. Haleluya. Tuzohora tuvuga ineza y'Imana n'ubuntu bwayo bwinshi butangaje, n'imbabazi zayo ziboneka kuri twebwe ku munsi ku munsi. Reka tubandanye twumve kugira neza kw'Imana hagati mu bihe. Kuva ishengero ritangura, hariho mwene data agiye kudushingira intahe, Emery, ashike hano atubwire. Nawe yabaye imfura. Ndibuka ko uwo munsi w'igikorane niho narindi ca mbere, haraheze imyaka 20. Emery ndamwibuka ko twari kumwe. Ico gihe twavuze ubutumwa turi muri sare ingana naha kuri podium. Aha ni hanini aha kuri podium, ubuye hamashugwa ari gushika aho. Uno munsi imbuto yabibwe ico gihe niri kwirakora ibi. Uretse n'ivyo tuzobona kugira neza kw'Imana dusangira na Yesu Kristo umwami wacu. Niyovuga ivy'imyaka 20 uko bingana ngo abiheze, ariko mu ncamake avunaguye, reka vuge ukugira neza kw'Imana. Yesu abahezegire. Yesu ashimwe cyane, Imana ishimwe gose. Biragoye cyane kwifata, ariko ngira Yesu arashoboza. Turi mu bihe dufise ijambo ry'Imana tubwira ngo kuko ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Imana ishimwe. Nari numva no kongera ko nkavuga ngo uko Yesu yari ari ejo niko ari uyu munsi kandi niko azohoraho ibihe bidashira. Imana ishimwe. Ngiye kumera nk'umushinga intahe, singiye kuvuga ibintu byabaye muri iyo myaka yose kuko ni byinshi cyane, kumbure hariho n'ibyo nsiga, ariko ndagiye kuvuga bimwe bimwe by'ukuntu nabonye Yesu. Imana ishimwe. Ico gihe yari karavuga umukozi w'Imana, nabonye Yesu ashitsa rya jambo ryiwe rivuga ngo
ni se w'imfubyi kandi n'umugabo wapfakazi. Ku bisanzwe naje gukizwa naheruka kubura umuvyeyi wa nyuma, hanyuma maze kumubura ico gihe nzatavyizigiro mfise, maze gushika mu ishengero ry'Imana Yesu ambera umuvyeyi. Nashaka kubwira umuntu yumva afise ubupfuvyi muri we, ushaka kuba umaze igihe ugendana canke ubumazemwo iminsi, nashaka kubwira ko Yesu ari se w'imfubyi. Imana ishimwe. Haraheze igihe kitari gito ndabukize ko narabugendanye iminsi, ariko uyu munsi siko nkiri. Imana ishimwe. Uyu munsi Yesu ni data, hanyuma nanje akanyita ko ndi umwana wiwe. Ico ni cambere. Rero nari mvuze ku ca kabiri, twasanze Yesu aruhura imitima yacu. Tukiza mu ngoro y'Imana navuze ko twaje atavyizigiro dufise, jewe cane cane, ariko kujya Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Maze gushika mu ngoro y'Imana nasanze Yesu aruhura. Imana ishimwe. Urashobora kuba urushe canke uremerewe, ufise ibintu bikugoye mu buzima bikunanije, uwo mutwaro si uwawe. Yesu iravuze ngo nimunyikoreze amaganya yanyu yose kuko ndabababara. Rero déchargez-vous, nimurekere Yesu ibyo Yesu yarangije ku musaraba, mureke kugenda mubitwaye kuko Yesu yararishe byose. Imana ishimwe. Ngiye ku ca gatatu ndavuga ibintu ndwi. Ca gatatu nuko twasanze Yesu akiza ingwara. Imana ishimwe. Turafise intahe hano mu ishengero nyinshi zabo Yesu yakijije ingwara. Muri veye iheruka twarumvise témoignage zabo Yesu yakijije imitima, hypertension. Harimo n'ikibondo canje na jewe cavutse umutima utugaye, bariko baraturungika hanze, turarondera abakozi b'Imana baradusengera. Uyu munsi ni muzima yicaye hano. Imana ishimwe. Rero Yesu arakiza ingwara. Urashaka kuba warahebujwe n'abaganga bakakubwira yuko by'ukuri atahantu na hamwe ushaka gukirira, urindiriye igihe gico gupfa. Igihe wogerageza Yesu gusa, Yesu arashobora kugukiza. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ca kane nuko Yesu yarishe imyenda yacu yose. Imana ishimwe cyane. Si imyenda gusa y'ivyaha, ariko nashaka kubabwira ko n'imyenda mu buryo bugaragara Yesu yarayirangije, yarayirishe. Umunsi umwe twari turi muri veye turiko turasenga muri groupe d'intercession, haza umuntu atubwiye yuko amaze imyaka 2 atariho inzu, hanyuma azarira ababaye cyane. Turamubwira ati ingo hagati muri twebwe tugusengere. Tumaze kumusengera, yanzu baciye bayigura, nyene inza camubwira ati nukuri ndakwinginze urondera ahandi uja kuba, hanyuma wigira amahoro nta kibazo. Imana ishimwe. Imyenda yose ciba irahanaguwe. Imana ishimwe. Amezi 28. Ushaka kuba umaze amezi 2 utari kura yariha, ariko nta myaka 2 irahera. Nashaka kubwira ko Yesu arashoboye kukugirira neza. Imana ishimwe. Ikigira gatanu nuko hano mu ngoro y'Imana twarabonye Yesu nk'Imana ibohora. Imana ishimwe cyane. Yesu arabohora. Ndavuga témoignage zibiri nyarukije. Imana ishimwe. Umunsi umwe twigeze gufasha umuntu yarasanzwe atabona, atambaye akantu k'agaheko,
hanyuma yari yakijijwe turamubwira ati igihe wo kwizera Imana Yesu yo gukiza. Turi kumwe turiko turamuganiriza atubwiye ati jewe ntambaye aka kantu sinshobora gusoma kandi yari umusekreteri ahantu. Rero turiko turaganira turamubwira ati kazane tugaturire wizigira Imana. Nashaka kubabwira ko n'uyu munsi ni umusekreteri aho nyene kandi aracabona. Mana ishimwe. Iyo ni témoignage imwe. Iya kabiri twarasengeye umuntu w'umupfumu tukija kumuraba kugira tumusengere yatubwiye ngo jewe bana nimugezaho kubera byararangiye acha tubwira ati muci izuba ryaka je hano muri sari wanje n'imvura iragwa giziba kigatemba. Bandi dufashe cyane. Hanyuma turizigira Imana turamubwira ati geho kizwa Yesu yo kugirira neza nivyo byose bigahera. Yaragura ryamye kubw'ingwara byamuteje ico gihe tukimusengera akiri iyo ngwara hanyuma kandi arabohoka yitahiye amahoro. Imana dufashe cyane. Rero Yesu arabohora cyane. Imana ishimwe. Ca gatandatu numva ngiye kubandanya mvuga ni cuko twasanze Yesu akura ku cavu hanyuma akicazanya n'abakomeye. Imana ishimwe. Aha muri twebwe harimo intahe zikomeye z'abantu bakijijwe bavuye mu bana bo mwibarabara. Hanyuma Yesu akabagirira neza akabigisha akazi bagakora akazi uyu munsi batunze imiryango yabo. Rero kandi bari hagati muri twebwe ari abapapa bicubahiro. Nashaka kubabwira ko Yesu arakura ku cavu akicazanya n'abantu bakomeye. Imana dufashe cyane. Icanyuma twagiye tubona Yesu ahamagara abantu b'Imana bagahaguruka bagakorera Imana. Ngira ngo murumva ko muri iyo myaka yose ntabwo dufise umupastor canke abandi bakozi b'Imana baje bava handi nabo hagati muri twebwe nibo bagiye baza barakora ibyo mubonesha amaso kuva kuri babandi 19 gushika uyu munsi aho tugeze. Tubishimira Imana kuko Yesu yakoze ibikomeye hagati muri twebwe agahagurutsa n'abashobora kubikora. Imana ishimwe. Rero kubw'ivyo numva ndangirije ngaho ariko nashaka kubwira ko ni waburimwo utarashobora kwakira gakiza ibi turiko turavuga ni ntahe dushinga zabaye kuri twebwe ivyo Yesu yakoze mu buryo bugaragara. Kujya navuze ngo Yesu ko yararejo niko ari n'uyu munsi kandi niko azohora. Nawe uyu munsi urashaka gutahana gakiza Yesu akakugirira neza ibikuboshe Yesu akabikubohora ingwara Yesu akazigukiza ivyugarije ubuzima bwawe Yesu akakugirira neza ugataha wemye kuko Yesu ashoboye byose. Imana ibahezagire cyane. Imana imuhezagire nawe. Yesu agira neza koko. Dawidi yabivuze neza ngo nari muto noneho uraba ndashaje ngo sindabona umugororotsi atabwa canke ngo uruvyaro rwiwe rusegereretse. Uhisemo Yesu uhisemo neza. Umuririmbyi nawe yaravuze ngo impanuka si y'imodoka gusa no gupfa utamenye Yesu nayo nyene. Imana yiturinde kandi nawe waje hano Imana yikurinde. Yesu abahezagire cyane. Reka sinebe mu majambo. Imana imuhezagire cyane. Duhe akanya undi mushinga ntahe mwene data Charles aze nawe ashingire ntahe Yesu avuge aho Yesu yamukuye nico Yesu yakoze mu buzima bwiwe. Kaze cyane. Imana iguhezagire. Yesu ashime cyane. Yesu ashime cyane. Joyeux anniversaire. Jewe ndashimira Imana ko ndonse umwanya wo guhagarara imbere y'ishengero kugira mvuge ubuzima bwanje. Ngomba ndabiganire muri make ingene Imana yangiriye neza aho yankuye naho ingejeje uno munsi. Imana ishimbe cyane. Jewe nitwa Ngendakumana Charles sanzwe nubatse mfise umupfasoni n'abana 4 kandi bose turi kumwe ngaha. Imana ishimbe cyane.
hanyuma jewe navutse mu muryango nka mwebwe mwese, nkurira ku bavyeyi, ndegwa n'abavyeyi basenga kandi bagerageza kurondera Imana, hanyuma nanje ndabikuriramwo. Ndaja mu mashure, ndiga, ndaja muri kaminuza, gushikaho nkorera igihugu. Muri uwo mwanya wo gukorera igihugu narabonye ubuzima bugoye, kuko jewe banyizeye ko banzeza amabanga mba procureur mu ntara ya Ruyigi, hanyuma imbere yaho mvuye Bubanza nari muri parike y'Ububanza, hanyuma muri iyo ntara ya Ruyigi ndavayo nza ngaha Ingozi aha mu butungane. Rero muri uwo mwanya mutoyi namaze nkorera igihugu narazimiye gatoya, narazimiye nizera neza yuko ko mvuye imbere y'abavyeyi nkaja mu gihugu, nkaja gukorera igihugu ndigenga, ndatwagwa n'ibitari bike, ariko cane cane naragowe n'akaburegwe. Imana ishime cane. Aho hantu nukuri harangoye, satani yarahamfatiye, ndamererwa nabi, mvize amabanga y'igihugu, hanyuma bikangora ingene ndayafatanya. Haraho nataha bwije, haraho nava muri mission naronse agafaranga gatubutse mu muryango ntigashikeyo, haraho nataha nkatembagara, nkatahana ibikomere, ariko bukeye nkavuga nti naratemvye. Igihe kimwe rero nshitse muri no ntara ya Ngozi, abavye bavuga ngo intara nziza ya Ngozi ni intara nziza nyene, kuko narahahuriye na Yesu. Narahahuriye na Yesu mu 2009, aho narinduhiye umengo n'ubuzima busanzwe, ariko ntabona neza ko ndushe. Abantu bamwe bakambwira batorarushe, abandi bati gerageza uhindure. Muri mwebwe ndazi ko hariho abanzi imbere yuko mpura na Yesu. Aho rero Yesu duhuye yarangiriye neza n'ukuri. Yarangiriye neza itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2009, hari ku Noeli, arangirira Noeli, arinjira mu bugingo bwanje kwa kundi yagendera Zakayo. Rero kuva ico gihe nukuri sinicuza. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yeremiya 29:13 ngo muzoza mu ndondere kandi muzombona nimwandondezanya umutima wanyu wose. Imana ishime cane. Nta warondeye Imana itazomwiyereka. Imana yaranyiyeretse, iramara inyota hahandi numva vraiment inyota yaheze. Uno munsi naho nogenda muri Tanzania batanzi, naho nogenda ahantu hose batanzi, ntihagire uzogira ubwoba ngo nzokwinyegeza ndiko ndanywa agacupa. Sinzokwigera ninyegeza kuko inyota yaraheze. Hariho ijambo ry'Imana rimara inyota, kandi niho hari ubugingo. Imana ishime cane. Ico ni kimwe mu vy'Imana yankoreye. Imana ca kabiri yankoreye, yaramfashije gutandukana na Satani, kuko imyanya yose nahora nkoresha ndi mu kabare naciye ndayihindura. Imana irayimpindurira, ninjira mu bikorwa vy'Imana, mpereye mu nyigisho z'urufatiro rw'ijambo ry'Imana zigishwa na Pasteur Jean Pierre ari hagati yacu. Zaramfashije kuko kwiga kuwa mbere no kuwa gatanu
urumva yuko umwanya uriko urawugera neza. Ica kabiri, byaramfashije kwinjira mu bikorwa by'Imana. Kwinjira mu bikorwa by'Imana bimfasha gutandukana na Satani, uko naciye nja muraka mubona nkorera Imana mu gikorwa kimwe mu bindi by'Imana biri ngaha. Ndi muri protokole, ngira mwabonye yuko tugerageza kubakira neza. Mukomera amashabo bantu muri kumwe. Ica gatatu, kuva hahandi nahora ngenda kuri konte mw'ibanke ngatora ibihumbi 150 canke 200, ariko kuwa mbere nayatoye kuwa gatandatu, ku munsi wa mbere nkaba nsigaranye nk'ibihumbi 5 canke 10. Uno munsi ndayaronka nkayabika nkayakoresha inyungu z'umuryango. Imana ishimwe cyane. Kandi ivyo Satani yakunyaze, iyo wakiriye Yesu, Yesu arabikugarukanira byose ku rutonde. Uno munsi nderewe ngaha mu ishengero ry'umwungere mwiza, kandi nciye bugufi, ndarezwe, ndi umwana mu bandi. Yesu agira neza, Yesu yarambohoye, Yesu arangirira neza. Hahandi aho mbarizwa ni ku kazi, ni mu muryango, ni ngaha mu ishengero. Hariho abantu babazanya ngo mbega ngo ku mugoroba ngo teramira hehe. Burya buteramiro n'ukuri baraba barambabarira, atari uwo dufitaniye randevu akomeye, aho nyene yansavye umwanya sinirukangayo. Rero Imana igira neza, kandi ndizeye igihe kimwe yuko yamazu Yesu yaja kutwubakira nanje rwanjirimwo, kuko ndiko ndayubaka ngaha. Imana ishimwe cyane. Rero ndatumirira umushinga ntahe ari ngaha, yibaza yuko mu muryango atari ubuteramiro, mu muryango n'umuteramiro, mu muryango n'ubuteramiro guteramana n'umupfasoni, ugateramana n'abana, mu nyuma ukaja mu ishengero. Aha hari abagenzi benshi kandi bakamaro. Imana ishimwe cyane kuko izi gukura umuntu ku cavu ikamwicarana n'abahambaye. Abo barabibona, abatware, hariho n'abandi tumaze kwicarana batari bake, ariko iyaba ntakiriye Yesu batari kunyizigira. Murakoze, ndashimira Imana by'ukuri, ndayikomera amashi cyane, kandi nzobandanya. Imana ibahezagire. Haleluya. Ibi ninde yobikora uretse Yesu? Aho ashobora gukura umuntu ahantu nkaho akaba umuntu avuga ati ubu byose ni ku bwa Kristo. Imana ihabwa icubahiro. Umuryango ukumva uramahoro, umuryango ukumva uraremye. Imana yacu nibishimirwe cyane. Munkundire tudatevye tugiye kwakira muri kano kanya dusabe Bishop wacu Mwepiskopi avyaguruke aze muri kano kanya. N'umwanya wiwe nk'uwo Imana yatoranije, nk'uwo Imana yahamagaye ikamubwira ubwa mbere. Sinobivuga kuko agiye kuvyivugira, atubwire koko ivyo Imana yakoze. Yesu abahezagire cyane gose. Bamfashe microphone. Yesu abahezagire cyane. Haleluya. Haleluya. Mbere yuko dukora ikintu cyaco cyose, nagomba ndabasabe tuvyaguruke buhoro buhoro, duhagarare.
mu nyuma ndababwira icyo dukora. Nanifuje cyane ko muri kano kanya abafaransa bavuga ni reconnaître, nagira muri kano kanya tu reconnaisse ko Kristo ari hano, tumukomera amashyi menshi cyane, tumushime, mumuha amashyi amubereye, mumuha amashyi amukwiye. Haleluya. Turaguhaye amashimwe data wa twese ushobora byose, turaciye bugufi mu nyonga zawe, turakura umwami n'umukiza wacu, kandi kuri umwami umukiza w'abarundi bose n'amahanga, kandi ko wakijije aba bantu, kandi ko ari utumye turi ngaha hantu muri kano kanya kuno mugoroba. Amashimwe yose akugaruke ko mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera, twese tuti amen, amen. Muvyagire. Nyakubahwa murongoye ishengero ry'umwungere mwiza ngaha Pastor Desiderato n'abagufasha kurirongora, banyakubahwa bakozi b'Imana mwavuye kure mukaza ngaha kudushikira mu ishengero ryacu ry'umwungere mwiza Ingozi muri iyi sabukuru y'imyaka 20. Banyakubahwa mwaje muserukira amashengero yanyu yo mu yino ntara, banyakubahwa murongoye intwaro, muri mu by'intwaro mu bisata bitandukanye ngaha muri iyi ntara ya province nziza cyane y'Ingozi, irimo akayaga keza kadasanzwe. Banyakubahwa muri mu nzego z'umutekano, bubahwa bashitsi, batumire, bahire mukoraniye hano hantu, shengero ry'umwungere mwiza, basangwa mwatunganije ibi bintu byose, bakristo mwese, bashinga ntahe, bafasoni, rwaruka bo ku mwungere mwiza, nari nifurije cyane kandi ikaze abari mu ntwaro hano. Batubwiye ko hari umwubahwa chef de cabinet du gouverneur, umuhanuzi mukuru hariya kwa Buramatari. Rero mwese mu cyubahiro Imana yabahaye, musangwa amahoro y'Imana. Musangwa amahoro y'Imana, musangwa urukundo ruva mu ijuru, musangwa ubumwe Yesu atanga, musangwe umugisha n'amahoro biva ku Mana data wa twese. Turabaramukije cyane kandi tubazaniye n'indamukanyo z'abandi ba Kristo nka mwebwe basigaye i Bujumbura, kandi n'abandi bose baserukiwe n'abapastori bacu bakoraniye ngaha hantu bari mu gihugu. Tunejejwe n'ibi bihe byiza bidasanzwe
byo gukoranira ngaha kubw'uyu munsi mukuru mwiza w'imyaka 20 iri shengero ribayeho. Biri muri bimwe Imana iriko irakora mu gihugu, mugabo n'ibintu bigoye kumva kuko Imana ari igitangaza, bigoye kumva mu buryo positive cyangwa mu buryo bwiza. No kuvuga ngo Imana irashobora gukora ibirengeye ibyo twiyumvira n'ibyo twasabye. Imana ishobora gukora ibirenze ibyo, kandi Imana irashobora kuboneka ko ari Imana kubw'ivyo ikora, nk'uko n'umukristo wese ubukristo bw'ukuri bwe buboneka kubw'ivyo akora, si amajambo. Rero ndashima Imana yacu ishobora kutwerekana ibyo bintu, ikaduha gukora nibo bari bakuru. Abo rero nibo babandanije, barabandanya imyaka 40. Habaye ikanguro rikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda no mu Burundi, kandi ryari riva muri Uganda. Ivyo bihereraho abamisiyoneri barabaho uko, mu nyuma abavyeyi bacu barakura baratuvyara. Igituma navuze ngo ndi mu generation ya kabiri, je navutse 56 umwaka 1956. ni ukuvuga ko nimba ba papa barabaye abamisiyoneri ba mbere, barabaye abapastori ba mbere, uno munsi ndashingira intaha ivyo nanye ndumwongera afise imyaka niyo mfise. Hanyuma hariho harazindi generation rero ikurikira. Ayo mashengero yarabayeho, na twebwe aya yacu yaratarabaho. Ngomba kuvuga ngo nta muntu numwe yarazi ko ishengero rishasha ryotangurwa n'umwirabure, ko twatuzi yuko ava muri Swede, akava muri Etats-Unis, akava muri ibyo bihugu bya Buraya na Amerika na Canada, ngo nta muntu numwe w'umwirabure yashobora gutangura ishengero. Jewe rero mbabwira uko nakijijwe, ndababwire n'agakiza, mbabwire n'umuhamagaro n'uburyo muri ngaha uno munsi mwica mu vyagenga. Kandi jewe jenyene nshobora kubivuga uno munsi kuko abandi bo bivuga banyunganira kuko bamaze kubimenya, twayibashingiye intahe. Nibaza rero ko kandi zigiye ko mufite amatsiko yo kuvyumva. Jewe rero nababwiye ko navutse umwaka 1956, kandi nakiriye umwami Yesu umwaka 1975. Niho niyakiriye umwami Yesu, apana umwana w'abapastori, apana umwana w'abarimu, apana umwana wo mwishenga.